How do each of you want to make the world a better place? Dr. King once said, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? No matter where you are today, somebody helped you to get there. Hari abantu biyemeje guhesha umugisha ibi biganiro. Mu minsi ishize nagiye kubona mbona umuntu yohereje amadolari. Amadolari rwose atari na make. Amadolari 200. Reka nyavuge. Ndamubaza nti se aya madolari nayiki? Arambwira ati nayo gushyigikira umurimo uri gukora. Nabuze ikintu mubwira kubera uwo mutima, kubera ko ni ibintu bidasanzwe, umutima nyine udasanzwe. Nta magambo yasobanura uwo mutima. Ngabire ko ari ubuntu wahawe ku buntu kandi ukwiye kwitangira ubuntu, ariko nzobereka nuko namwebwe mwakira ingabire muhawe n'abantu bayihawe ku buntu. Mukwiye kumenya ico musabwa gukora. Ingabire urayihabwa, ariko nawe ico usabwa gukora ntutegereza kubikora. Ariko umuntu akuze mu mpwemu, mu mwuka, yahinduye ivyumviro, aratahura. Nzo bivuga ko muri iyo ngabire nyene watanze ku buntu, Imana irakoresha abayakiriye kugira baguhezagire. Ariko siyo ntumbero yo gutanga impano canke ingabire uyitanga ataco witeze. Kino kiganiro Kanguka cyatanguye mu 2015 mu kwezi kwa11 gushika mu 2018, imyaka irenga 2 ata abantu bafatika bariko bashigikira uno murimo wa Kanguka wari ushigikiwe n'abandi bantu batumviriza Kanguka, batumva n'ikirundi, kuko cyo kinagora mu kirundi gusa, nta bashigikira. Kandi nakomeza umwaka umwe, imyaka 2 abantu banyumviriza, bahezagirwa, bashima Imana, ariko badashigikira. Nagiye gutara mu nyuma ko Imana ariko iragira test yari ishuri ry'Imana. Abantu bandi batumva n'ikirundi barongowe na muhemu y'Imana bakanshigikira, batakoranyumviriza, batarumva n'ikiganiro. Kubera iki? Imana yashaka gupima yuko nshobora gutanga ku buntu ataje niko naronka. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruza umunezero Satani yatunyaze. Ndabasabe iki cigwa mu gikurikirane kuva ku ntango gushika ku mpera. Kandi nimwasanga uyu mugambi ndaberetse ari mwiza, mubivuge muri commentaire. Ndabasavye tugomba guheza amashure yisumbuye, simvuga amashure twarimwe kuko hari abantu boca babumenya. Twari dufise umwigisha w'icigwa ca geography, abonye nk'abanyeshuri inyuma ya interna bariko barizerereza canke bagize soruti. Murabona iyo habaye soruti abanyeshuri baragenda bakanywa inzoga, abandi bakirigwa iyo. Hageze amasaha yiwe akumva abanyeshuri bariko barayogora, aza akavuga ngo fata udupapuro, interrogation na verity. Rero nkabamwe baboregwa muri soruti, abiriwe barizenzereza hanze, bagaca baronka ubusa. Ariko twaza twaramumenye, tumubonye kubera twari tuzi yuko akora ako kantu. Tutaba twize, ashitse mu muryango twasha dufata ubuseriye nk'abantu bamwe bariga nyene, tukabunda kumakaye, akabona yuko imboroko twazihejeje, akabona yuko twize kandi tutize. Iterabwoba bamwe bagaca batangura gutabagura impapuro ngo pwa. Professor agaca atinya kuduha akabazo ati aba bantu baranyica, banyiteguriye kabisa. Twari dusigaye tumukodora uko nyene. Ashitse mu muryango akabona twabunze ku makaye, yaca atinya kabisa. Namwe hari ivyigwa nshikako ngatinya kavuga nti aba bantu kumengo gabasha barambamba. Akenshi ikintu cyose ushobora gutegura ubwira abantu ngo batange amahera yabo, kiba kigoye kabisa. Aho hantu n'umuriro, abenshi baje batangura kubona yuko ari ubusuma ugomba ugire. Benshi hari abatiyumvira yuko ibikorwa dukora bisaba kwitanga, bisaba uburyo. Musi mwihangane, ndazi yuko bigoye kwakira, mugabo ndabasavye mukurikirane kino cigwa. Ndi umukozi w'Imana, hari abantu benshi byogora kwakira, batavyemera, bagira bati abakozi b'Imana ni baba pasitori, ni baba patiri, ni baba shehe. Kada suko bimeze. Umuntu wese
ariko arakora igikorwa yahamagariwe gukora, igikorwa c'umuhamagaro wiwe, uwo ni umukozi w'Imana. Nimba uri umuganga, nimba uri umwigisha, nimba ufasha abandi mu buryo ubu canke buriya, nimba uharanira agateka ka zina muntu, nimba uha amakuru abandi, nimba uvugira abandi, nimba uburanira abandi, nimba uzi neza yuko ico gikorwa ari umuhamagaro wawe, uri umukozi w'Imana. Ikintu c'umuhamagaro rero ndakigarukako. Ikintu c'umuhamagaro kiratandukanye no gukora akazi kariko kose. Reka ntange itandukaniro. Ntushobora gukora akazi canke ntushobora gukora igikorwa carico cose bataguhaye amahera. Bataguha amahera, bataguhemba, ako kazi ucugaheba. Voilà. Ikitwa umuhamagaro. Naho utaronka amahera urakora. Kogwa uba uriko urakorera abandi, naho kiba gisaba amahera atayo uriko uraronka, abandi batariko barayaguha, batariko baragufasha, wewe ukoresha ayiwawe. Utayakoresheje nta mahoro ushobora kuronka. Umunsi rero ndabapresenta umugambi tugiye gukora. N'umugambi nizeye yuko uzodufasha twese abarundi. Ubwo ntuzofasha abarundi gusa, uzofasha n'abandi bantu bose. Gomba nce ku masonga ndababwira ukuntu nashoboye gushika aho niyumvira uwo mugambi. Heruka narangirije ku gice nariko ndababwira ukuntu ivyo nariko ndakora vyaparanganye mu 2015, hanyuma ngacanja i Dubai. Dubai narose akaryo ko kwatembera neza, ndahitegereza, ndashikaho bita Abu Dhabi, n'ahantu heza cane. Ibihugu vy'Abarabu kabisa barabiteguye neza. Ntucantangaje rero gusumvya ibindi n'amahoro arangwa aho hantu. Nta muntu ajya ugwara uwundi, nta muntu atuka uwundi, nta muntu yiba uwundi. Yawe irimwo amahera naho yokoroka mwibarabara barayigutorera bakayiguha. Nta muntu akwiba imodoka. Ibintu vyarantangaje cane. Ndavuga nti kubera iki ibi bintu biri ngaha hantu? Ndavuga nti kubera iki ibi bintu bitoba iwacu? Kubera iki ibi bintu bitoba mu Burundi? Abantu babanye mu mahoro, abantu babaye in harmony canye, abantu babayeho mu kubahana. Woca wibaza nawe, woca wibaza uti ni gute abarundi twobana amahoro? Ni gute abarundi twobana twubahana? Havuye bikunda ko nguma i Dubai, naragarutse muri Afrika. Kanza ndabica ku masonga, nshitse muri Afrika narakubititse. Harabaye ikintu bita gukubitika, kikakwita pi, ndashikaho nyora umwavu. Voilà, vya bindi nahora niyumvira, vy'amamodokari, vya bindi y'amapasyo, vya bitabo nahora nsoma, amwe twahora dukorana imigambi ikomeye, vya bindi vy'amamodoka nahora niyumvira, vyose biranyika. Vy'amadiporome zero, mbu mupeiza wo ngaho. Angura ubuzima rero azero nk'abandi bantu bose, abantu baciye bugufi cane. Fata inkorofani, imizigo hariya, fasha abantu. Voilà, umukarani, utwara iyarara. Voilà, abantu bahora bakubona rero uri hariya ugendana n'aba bantu rero ntavuze, bamwe baba shefu bagira bati no, ivyo rero vyose uyu muntu yasaze. Zatarutse ibintu ntibitahuritse. Naracishijemwe ndababwira ukuntu nakuze, ndababwira yuko nakuriye mu muryango udatunze kandi udakenye cyane. Ubuzima rero bwo kuri uru rugero jewe ntabwo nari bwacemwe n'umunsi wa rimwe. Shika rero ku rugero rwaho na jewe mvuga nti mana, mu vy'ukuri ndaciye bugufi. Ndavuga ibi bintu, ibi ndiko ndabivugana ubuseriye. Nabi wacu barumva ubuzima mbayemwo bikabagora gutahura, baratuntura. Ura rero kubwira Imana ndi muri ubwo buzima nti Mana, ivyo ari vyo vyose hari ikintu kanaka wanshiriye ngaha kuri nosi, aho ntarakimenya. Hari ikintu wandemeye, hari igituma wemeye yuko nza ngaha ku isi.
vuga ayo majambo nk'aya utari muri confusion. Sinabona ikintu na kimwe nokora, sinabona epfo na ruguru, nukuvuga ngo nari muri confusion totale. Arashika mu kagobetane ngo ubone imbere inyuma harugaye, ntushobora kwirondeza. Hariho imyaka yo kwirondeza. Nigeze kubabwira uburyo Jack Ma agerageza gupanga imyaka y'abantu n'uburyo bakwiye kwitwara mu bijyanye n'imikorere. Jack Ma we akubwira ko hagati y'umwaka wa 20 n'umwaka wa 30 ni imyaka yo kwiga, ni imyaka yo gushaka ubumenyi cyane kurusha uko ushaka amafaranga. Buri kimwe cyose ugiyemo kijyamo uri gushakisha ubumenyi kurusha uko uri gushakisha amafaranga. Hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30 ni imyaka yo gushaka umutoza. Niba ushaka kuba umutsinzi muri ibi nibi, shaka umuntu nubwo wamukorera ku buntu, ariko mukureho ubumenyi buzagufasha mu bintu ushaka kujyamo. Ubwo ni hagati y'umwaka wa 20 n'umwaka wa 30. Hagati y'imyaka 20 n'imyaka 30 ni intervale yo kwiga, ni intervale yo kurondera ubumenyi, ni intervale yo kwirondeza, ni intervale yo kumenya ingabire yawe. Hari igihe rero utaronka umumantor, ubuzima bwo nyene akaba ari bwo bukwigisha. Je rero niho naringeze. Muri ivyo bihe byari bikomeye, muri ivyo bihe ntabona imbere n'inyuma, ntangura gusenga Imana nsaba kugira ngo inyereke ico naremewe, inyereke inzira nkwiye gucamwo, inyereke ico nkwiye gukora. Mana yanje, sinzi we kurashika ngaha hantu. Sinzi kurashika ahantu ubona yuko uri mu kagobetane, utabona epfo, utabona ruguru. Voilà. Haciye iminsi itari mike, anzimvye etape nyinshi, nzimvye ibintu vyinshi. Nararonse umuhamagaro, mbona inzira nkwiye gucamo, nduguruka amaso. Mana rero iguhaye umuhamagaro, iguha n'ubwenge bijanye. Iguhaye umuhamagaro ukuvura, izoguha ubwenge bijanye no kuvura. Iguhaye umuhamagaro wo kurima, izoguha ubwenge bijanye no kurima. Iguhaye umuhamagaro wo gutanguza ishengero, izoguha n'ubwenge bijanye n'ivy'amashengero. Iguhaye umuhamagaro w'ivya politike canke ivyibi na biriya, iguha n'ubwenge bijanye. Ico gihe rero ndavuga nti ko ndose umuhamagaro muri ibi bintu, reka ntangure kwiga. Iyi rero niyo ya kaminuza nababwira, kugira ngo ndonke amahera yo kugura ibitabo nsoma, nayora wa mwavu, nakora ibi bikorwa bibayabaye, ariko bigatuma ndonka amahera yo kugura ivyo bitabo byo gukoresha mu muhamagaro wanje. Nyuma rero ntangura kuvuga ubutumwa nahamagariwe, mfise umuriro mwinshi, cyakiyayura mutwe nari mfise c'amamodoka n'ibindi. Birahinduka wampaye inka. Aho nari natahuye rya jambo rivuga ngo mubanze murondera ivy'ubwami bw'Imana, ngo bisigaye navyo muzobironka nk'inyongera. Voilà. Rero niho nugurukiye amaso, ndavuga nti imodokari ibiki ivyo ni nyongera, ni bonisi, l'accessoire, swiro principale. Hari igikorwa kanaka ntegerezwa gukora, ivyo bindi bikazoza mu nyuma. Ivyo ni ibintu bito cyane. Siyo rero nari mfise y'ivy'imodoka iramvamwo, irazimangana, ahubwo ntangura kubona yuko amahera yose noronka, umuhamagaro wanje ari wo utegerezwa kuja imbere y'ibindi vyose. Ntivyari vyoroshe ko ca kintu nababwira cikiyayura mutwe cari cakuriye muri jewe, cari cariyubatse muri jewe kugira ngo gishoke kimvamwo. Ntivyari vyoroshe. Ikintu bita umuhamagaro benshi ntaco mutahura. Utagize umuhamagaro, utaciye muri ibi bintu, ntushobora kumenya inguvu umuhamagaro ubufise. Nukuvuga ngo utari mu muhamagaro wawe, urumva yuko uza amahoro, urumva yuko atakundi kuntu na kumwe wobaho udakoze ico kintu. Majambo, umuhamagaro ni kindi kiyayura mutwe Imana ishira mu muntu. Asi niko ndabesha, uri mu muhamagaro wawe urumva yuko uri unstoppable. Nta muntu numwe, nta kintu na kimwe coshobora kuguhagarika. Nikibaho.
wopfa umupfa hako ico kintu gihagarara, hako ico kintu utagikora. Kugira ngo rero Imana ipime neza yuko ca kiyayuramutwe camvuyemwo, mpagaze neza mu muhamagaro. Haca haza umugwiza atunga wampaye inka, araperereza aciye ku bagenzi, batuha umutipe ibintu vyo kudandaza, arabifisemo ka experience, yarabimenyereye. Guca ndondera atuzi n'amakuru rero mugabo, jewe mbwira umutahe wose ukeneye dukore, tudandaza ivyamwa. Narumvise yuko uzi kubidandaza. Aho ico gihe jewe ivyo nariko ndakora, nariko ndarangurisha umutahe utarenza ibihumbi 15 canke 20. Kandi muri uyu mutahe Imana yaramfasha nkaronka amahera yo kufungura, nkaronka amahera yo kuriha inzu, nkaronka n'amahera yo kugura vya bitabo. Aho narasubira nkaronka kanya ko kwiyumvira ibijanye na vya bikorwa ndimwo, ndiko ndatangura. Voilà, nari mfise amahoro. Tunga rero atigira amahoro, we bambwiye yuko uri umuntu umwizigirwa. Voilà, ngomba dukorane kandi nta naho twandika, wenda guha amahera utangura ukore, hanyuma pourcentage tuzogabura, pourcentage z'inyungu. Voilà, azanye amamiliyoni angahe ndabafyinde, ati imiliyoni 10 ngizo ongaho ku mugozi. Avuga nti je nahora nkoresha umutahe w'ibihumbi 15 20, none ubu nkoresha imiliyoni 10. Ibi bintu nzobivamwo bagabo. Undi mutima uti uribagiye ibikorwa ufise, uribagiye mission ufise, uribagiye ubutumwa ufise. Undi mutima uti urazi yuko kuva ukiri umwana wahereye kera wiyumvira imodokari, urazi yuko wocu yironka vyoroshe. Ndavuga nti ni nyishu Imana iranyugururiye basha. Ndavuga nti aha niburi nakoze neza, mu mwaka umwe nzoba mfise umuzagazaga w'imodokari kabisa. Kandi aho nari vyarashoboka cane, ahubwo ayo mahera yari menshi cane. Kandi gatima gakubita gati wewe mugabo uribagiye ntuheruka gusaba Imana yuko yoguha igikorwa ukora? Ntuheruka gusaba Imana wababaye? Iryo jwi ndagirengagiza, ahubwo ndose opportunité yo guca nkora ibi bikorwa neza. Voilà, vya bitabo vyahora bingora kugura, ubu nzoca ndabigura mfise amahera. Voilà, ngomba kuca kwigisha abantu. Okay, bizonyorohera, nzokwama ndabasanga iyo bari. Yatwi ndagirengagiza, wa muntu ndamubwira nti mugabo aya mahera rero ni menshi, reka mbaze ntanguza amahera makeya kugira ngo turabe ingene bigenda biratera imbere, ngene ndongereza umutahe. Voilà, wa mugwiza atunga ati d'accord. Aho ampa amahera atana ahantu namwe twandikiraniye, aranyizera kuko abagenzi bari bamubwiye uko meze. Nkota imodoka rero ikiya. Voilà, nkagenda aho abarimyi usanga bafise amahegitare n'amahegitare y'inanasi, nkabagurira za nanasi, nkaza ikiya yuzuye. Nimwiyumvire ikiya yuzuye inanasi, sindiko ndababesha, none si ivyo mwibonera basi. Aho nkayizana ngaca ndazidandaza. Nukuvuga ngo vyasaba yuko mvyuka isaha 10 z'igitondo, ngasubira muhira saa 2 saa 3 z'ijoro, ngataha nabayondoyondo, namenetse umutwe, ndadira ndasubira irya kabiri. Biba kwa kundi ndavuga nti iyi ndya eka ni indya nkurye, ngura kubura amahoro mu mutima, niyumvira ivya wa muhamagaro, niyumvira ukuntu nari narushe zaba Imana winyereka ico nkwiye gukora. Zinduka isaha 10 nkagaruka saa 3. Nukuvuga ngo none uwo mwanya ukurondera ugira amaroshereshe, ugusoma ibitabo, wowe ukura uri kurakora ivyo bintu. Nataha nasavye, namenetse umutwe, ndaruha. Ndabona yuko mu gihe ntokora ivya wa muhamagaro wanje, ndabona yuko norangiza mfise ubuzima bubi cane. Ndavuga nti nivyo ya modokari nahahamira noyironka, mugabo nta mahoro nogira, nogumana romoro, nogumana ukwicuza mu mutima. Ivyo nabikoze iminsi 2 gusa,
ndasubira ngenda mbwira wa mugwizatunga nti mugabo akira amahera yawe hakiri kare jewe ndasubiye kuvyo nahorako ibi bintu ntavyo noshobora kuko nta gikorwa noshobora gukora ntagira amahoro mu mutima ngo ndagikore ndakinezererewe canisubirira kuri ya nkorofani wampaye inka bananya vya bikorwa voilà aha naronka umwanya gukora naronka umwanya ukwiyumvira naronka umwanya ukwandika gikuru nuko urugendo rubandanya haja guca ibiraka hatandukanye mugabo urugendo rukabandanya narabwiye ko naciye mu bintu byinshi by'akarenganyo n'ibindi ibyo ntavyo ngarukako muri kanguka Chris yavuze yuko yakoze imyaka 2 ari mu muhamagaro wiwe atawuramufasha voilà nukuvuga ngo mbere ibikorwa vyiwe bigafashwa n'abanyamahanga we mu Barundi atawuramufasha mwibaza yuko vyoroshe hari akaririmbo nahara numva umupasiteri aririmba umuhamagaro urababaza yemwe abahamagawe muze twihangane ikintu citwa umuhamagaro nticoroshe aha ndiko ndavuga iki utaragicamwo ntushobora gutahura inguvu kiba gifise muri wewe urumva yuko utagikoze ubuzima bwawe ari futi voilà ni naco gituma abantu badatahura ukuntu umuntu yonzanira iki mvugira iki niki tuvugira iki niki arenganijwe turiko turarenganywa voilà kora iki cigwa ukunuku ukumva vy'ukuri abo bantu bariko bararenganywa bamerewe nabi ukumva bariko baragutabaza hirya no hino bamerewe nabi ukavuga uti aha naho vyogenda gute ntegerezwa guhaguruka iki ntegerezwa kugikora bikora nta mahera baguhaye ahubwo ugakoresha amahera yiwawe ibi bintu ntiwoshobora kubikora muri ubu buryo atari umuhamagaro ntivyokunda yamaze imyaka 2 ubu jewe ndiko ndinjira mu myaka 9 atawufasha ndaronka nkoresha amahera yiwanje ku mufuko mugabo urugendo ntigwigeze ruhagarara byose twarabihevye wampaye inka ngo Petero aramubaza ati mbega twebwe ko twaretse vyose tukagukwirikira none tuzohabwa iki biri muri Matayo igice ca 19 ku murongo 27 umuhamagaro wagufashe neza ugira uti umuhamagaro wafashe vyose urabihagarika vyose urabireka ugakwirikira umuhamagaro wawe nuko bimeze aha nta bubeshi burimo kaza wumva bariko bivugira ngo ngo hajya ngo afise imfashanyo ziva muri Amerika afise imfashanyo ziva muri Union Européenne afise imfashanyo ziva hana hariya oyaye siko bimeze jewe sakazi voilà sakazi jewe nkora igikorwa c'umuhamagaro nukuvuga ngo ndose abantera inkunga canke abamfata mu mugongo ni vyiza mbere ni vyiza cane vyotuma nshika kure cane mugabo naho ntobaronka igikorwa kirabandanya kuko jewe nico gikorwa nzotangira raporo Imana umunsi umwe izombaza iti mpa raporo wampaye inka voilà none raporo yiwanje yoca ibiyahe mu gihe naretse gukora nkavuga ngo yaye ngo Mana ko barase kumfasha nuko wigikorwa wampaye nje ndagiheba iyo mwumva ari insiguro harera ibintu niho bitangura kubanira voilà urafise ikintu kanaka Imana yashize mu mutima wawe ico kintu kiguma kikubuza amahoro igasubira ikakubuza amahoro mugabo uguma uvuga ngo jewe nta buryo mfise ngo jewe narabuze umutahe voilà nakubwiye yuko jewe natanguje umutahe w'ibihumbi 15 hagati y'ibihumbi 15 na 20 wewe warabuze ayo mahera voilà c'est ça la question kuraka nico gituma udashobora kumpenda ntushobora kumbwira ngo wase gukora ngo kubera wabuze umutahe jewe narabonye igituma Imana yemeye ko nca muri ibi bintu
narugurutse amaso ndabibona neza. Aha ntiwohampendera. Ihenze ukazana aka kantu ngaha ubugowe cankoranya imisore y'abantu bafise ingabire. Mwabe muvuga ngo mvuze imisore gusa n'inkumi ngaca ndabacumita ibihumbi 10-15 canke ibihumbi 20-20. Ja ku kazi ngaho kora umuntu wese ibase y'amavoka canke ibase y'imyembe voilà canke iparete y'amazi parete y'amagi ngaho inkorofani y'ibikaju ngaho bakadandaza mu kwezi ukaraba amahera baba barose ngaho. Ibihera basuka muri payeje amamiliyaridi n'ubwenge bugati kibanza ni miliyoni zingahe gusa. Uwo mbwira ati aba bajene bateza imbere mu mezi angahe jene ibihumbi n'ibihumbi uba bamaze gutera imbere. Gutera imbere ntibisaba umutahe munini, ahubwo bisaba yuko ubwa mbere na mbere uba ufise amavuta yo gukora ivyo bintu. Baguhaye umutahe w'imiliyoni 20 bakawuguha kubera kumbura uri mu mugambwe canke kubera uri sympathique kuri bo canke kubera uzi kwandika neza wagize projet barayikwandikiye kumbure bakagucumita miliyoni 20. Uwundi nawe agatanguza ibihumbi 500 canke agatanguza ibihumbi 100 mugabo afise amavuta yo gukora ico gikorwa. Mwaka uzohera umwe yarafise umutahe muto mugabo afise amavuta yateye imbere, wa wundi yarafise umutahe munini mugabo atangabira afise yo kubikora canke atamavuta bifitiye wa mutahe wagabanutse canke yahomvye. Nuko bimeze aka karako nshishijemwo kugira ngo mwuguruka amaso mubone ibintu n'ibindi. Tuma nama mvuga ku kintu cyo kumenya ingabire. Umuntu wese arafise ikintu Imana yashize muri we, ro potentiel, arafise ingabire Imana yamushizemwo yo gukora ikintu neza akagikora vyoroshe kandi akaba ari naco kimutunga. Ko rero fashishwe na rya jambo rivuga ngo mubanze murondera ivy'ubwami bw'Imana, ibisigaye muzobironka nk'inyongera. Ivyo Zigre yanditse avuga ati, when you help people to get what they want, in return you get everything you want. Ati ni wafasha abantu gushika kuvyo bipfuza, mu nyuma nawe uzoshika kuvyo wipfuza. Maze gusoma ibi vyose ntasanga za modokari nipfuza, ya modokari nipfuza, cakiyayura mutwe nakuze kiri muri jewe, ahura yuko ari bonus. Bonus rero ni inyongera n'akantu ronka ari uko wakoze igikorwa. Part of our mission here at WUSA 9 is to share stories of people really making an impact in our community and inspiring others to do the same. Well, today you're going to meet a group of high school students who went that extra mile to show their appreciation for someone who often gets little recognition. Voilà, aha ariko aravuga ku nkuru yatangaje abantu benshi muri Amerika, aho umugwi w'abanyeshure bishize hamwe yumviye gufasha uwo bita custodian. Umuntu w'umukozi ni nk'umuprano usanga koropa, ahanagura amashure, ahanagura intebe, mwende majambo ni nk'umuzamu. Abanyeshure banezerewe n'ukuntu iyo mugabo yahora akora ibikorwa neza, bakigira ahantu hasa neza, yahateguye, voilà, baramuryoherererwa sana. Bamubaza bati none wega Mutama ufise indoti yahe? Voilà, akababwira ati jewe indoto yanje nzoryohewe. Ati jewe numva shaka ya jipe imwe ikomeye cyane izokwama induga n'imisozi. Ya jipe y'imuzagazaga imwe ishobora kurira imisozi. Murayibona namwe. Abatipe bagaca bitwengera bati wowe munsi umwe tuzogusiriprena, tuzokugirira akantu wewe. Wa mutipe ntiyavyemera, reka murabe umunsi bamugirira aga surprise. Hey Simone, yeah, that's right. It was such an amazing moment to see a group of high school students that were freshmen when this whole thing got started, now sophomores, getting involved in their community and helping out their custodian. Ati ni nkuri nezereye cyane abanyeshure
bagiye hamwe begeranya uburyo bwo kugurira imodokari umuzamu. What it was like when Francis saw his new car. Oh my God! I can't believe this. Oh, Jesus Christ! Oh my God! Umutipe muramubona ariko arikumbagaza ati jewe ibintu navyo ntahura n'ukuri kw'Imana birarengeye ubwenge bwanje wampaye inka. Abatipe nabo bariko baritwengera bati twarabikubwiye. So I'm joined now with Logan and Bennett, who got this whole thing going. Tell me exactly what was going on last year when this whole project of getting your school custodian a new car got going. So we met Francis around a year ago today, and so he told us his birthday's coming up, and he told us he really wanted a Jeep, and that was his dream car, and that was his end goal in life, was to get a Jeep Wrangler, and he was totally set, and we thought. Ati twaramwemera cyane, yari umuntu aciye bugufi akora ibikorwa neza, ati yahora tubwira yuko afise indoto yuko yoronka Jeep. Hanyuma tuja hamwe turegeranya ubwo buryo, turabwira abavyeyi baraduterera, dusaba ubufasha hirya no hino duciye kuri GoFundMe. Ati uno munsi rero twashikije ya ndoto yiwe nkuko twari twabimubwiye. Lindira murabe uyu mutipe ingene yuriye iyi Jeep. We're gonna try to get him a Jeep, and I think that was like what, 5 months ago now? Probably 6. Yeah. So that was 6 months ago. And what did you guys do? You started a GoFundMe, right? Yeah, so with the help of all of our friends and some of our parents, we started around town to feed and a bunch of our family members, and one thing got to another. In the next 2 days, we had $5,000. So it kind of, the momentum kept gaining from there. And then I think we broke 20,000 2 days ago. So, I mean, that's when we were like, all right, let's wrap this up, let's get him a Jeep, and how does it feel to see Francis' reaction when he got the car? Mwene izi Jeep naho zidaca hagombe abari mu mabuye ameze gute, hagombe habi ari ahantu habi gute. Voilà, kandi zirazimvye gose. Going with the star of the show, Francis, what's it like to see your new set of wheels? Yes, ma'am. Today is a wonderful day in my life, and I will never forget it. And you drove it around the block a little bit. How did it feel to be behind the wheels? It's very, very fantastic. Yeah. Very nice one. And you're so excited for it. What's your plan for the rest of the day with your brand new car? What I would say is like I have to give thanks to God for the first time, and also the guys with me, the guys around me. They have done a marvelous work, and something unbelievable. So I would say thanks to them, and especially the parents involved. Also, may God bless them. Voilà, ikintu ngomba kubereka ni iki abantu b'Imana. Mu Gifaransa mu mategeko twize ngo l'accessoire suit le principal. Nukuvuga ngo hari ikintu nyamukuru ubwirizwa gukora hanyuma ibindi bigakurikira. Voilà, nimba ufise umuhamagaro, nimba hari gikorwa kanaka uri kurakora, gikore ugikore neza, ugikore mu bwizigirwa. Ibisigaye ni nyongera, ibisigaye ni bonus. Francis yarakoze igikorwa neza mu bwizigirwa, araryohera abantu, hanyuma cyakurikiye yabaye bonus. Bonus ni iki? Ni kintu cinyongera nakantu baguha nk'agashimwe. Voilà, mu byo turiko turakora byose rero ibikorwa turiko turakora tubikore neza, bonus tuzozironka. Jewe rero natahuye yuko imodokari ari ibintu bisanzwe gose, imodokari ari bonisi. Ubu imodokari hamwe yahora ari kiyayura mutwe muri jewe, oya ntikiri kiyayura mutwe, ahubwo ndayibona ko ari ibintu bisanzwe gose. Ndabona nti hamwe nokora igikorwa neza, ngakorera abantu neza, ivy'imodokari ni ibintu bisanzwe gose. Abo nigisha bafise amamodokari n'amamodokari, bafise amajipe n'amajipe, bafise amazu niki. Voilà, none kuvuga bati fata ijya modokari, fata ijya jeep, fata ijya modokari meze uko nuko ni yawe. Ivyo ni ibintu bigoye, ntivyo wabigoye na gatoya. Ariko ubu sindiko ndondera imodokari,
ico ndondera ndaza kukibabwira. Voilà. Uyu mutima rero waba abanyeshuri niwo nipfuza yuko uba mu Barundi kanaka. Abarundi bagira bati nukuri turashima igikorwa uri kurakora. Turashima ukuntu bikora. Reka tuguhezagire. Reka duhezagire igikorwa. Reka iki gikorwa tugi supporting. Voilà, kigende neza gusumba. Voilà, abantu benshi kibafashe. Voilà, duhindura ubuzima bw'abantu, duhindura isi. Voilà, iki nico bita guhindura isi. Uri kurakorera iki abandi bantu? Uri kurafasha iki abandi bantu? Voilà, turiko turahindura isi. Erega nawe ubikoze uku nubundi buryo bwo guhindura isi. Voilà, abantu bose bazobenefisia ico kintu niwe wabikoze, wabigizemo uruhara rukomeye cyane. Voilà, uyu mutima rero niyo tugomba kubaka mu Barundi. Uyu mutima wo gutanga, uyu mutima w'ubwitange, ukitanga kubw'abandi. Uyu mutima niwo tugomba kubaka mu Burundi. Voilà, niwo tugomba yuko uba mu Barundi. Ngari kubereka uburorero bwinshi bwiza bw'abanyeshuri baguriye amamodokari, abaprofesere, voilà, n'ibindi byinshi. Nagiye kubona umuntu yohereje amadolari. Amadolari rwose atari na make. Amadolari 200. Reka nyavuge. Ndamubaza nti se aya madolari nayiki? Arambwira ati nayo gushyigikira umurimo uri gukora. Voilà, uno munsi nashimye ko twibukanya kuri iki kintu cyo gushigikira igikorwa c'Imana. Ndazi yuko iri jambo ritoroshe, ariko nagomba twibukanye yuko igikorwa turiko turakora ari igikorwa c'Imana kandi ko gikeneye gushigikirwa. Obama ati ni gute umwe wese muri twebwe yohindura isi ikaba nziza gusumba uko yayisanze. How do each of you want to make the world a better place? Iki ni kibazo umwe ari we wese muri twebwe yokwibaza ati ni gute ngomba guhindura isi ikaba nziza gusumba uko nayisanze. Iri jambo abantu bari bakwiye kuritahura cyane gusumvya abandi n'abaskuti. Narashimye ndakunda ijambo Baden Powell umukuru w'abaskuti yavuze. Yaravuze ati nugerageze uzove kuri ino si wayihinduye ari nziza gusumba uko wayisanze, kugira ngo ni umunsi wawe ugupfa wagera uzupfe unezerewe ugira uti narashoboye gukora ico nashobojwe, narashoboye gukora uko nashoboye. Abantu baje ku maziko batavugana bimwe vy'agahemo ngo yakoze ibi nibi kandi bariko barabesha. Oya, hamwe bazovuga bati uyu nukuri iyi ni ntahe iboneka yarakoze ibi nibi ibi niwe yabikoze uku nuku. Voilà, intahe yibonekeza kabisa. Bo muri imyaka rero 9 igiye kuba 10 ndiko ndakora iki gikorwa ata mahera ndiko ndakorera, ahubwo nkoresha mahera yiwanje. Mwumva ndiko ndavuga nti tugaruze umunezero satani yatunyaze. Iyi myaka rero yose iheze ndiko ndarondeza kode ni yahe kode no kugurura umunezero ukagaruka mu Barundi. Voilà, urupfunguruzo no rushira he nukuvuga ngo ngafyonda fyonda kaza numva umurundi aragize ngo ahanyena aho nyene aho ntuvaneko. Nanye ngacavuga nti finale manaha okay aho mbantwitse kabisa. Imyaka rero iheze nza ndatanga icigwa buri munsi nkuko mubibona ko no mwishure abanyeshure bize cyane kuva mu gatondo bakiga ivyigwa bigoye bararuha. Kandi murabona yuko rimwe na rimwe jiramwe n'amasije usanga biga ku makaminuza. Wa muntu uri kuragomba yuko bitahura hari aho usanga uri kuramuhisha. Voilà, ubwonko bwiwe budashobora kwakira neza ivyo bintu, ariko kubera biba biri mu Kirundi akavyumva tu. Naciye ngira kandi ga systeme rero ko gukora bonus y'urugendo, aho
nkina ibintu byo mu buzima bwa misi yose mugabo mu nyuma ngaca nshiramwo icigwa kantu rero abarundi bakabonye mana yanje baba bakuze baba abana baba voilà abari mu bigero voilà inkumi misore abagabo abamama vraiment ako kantu nukuri kw'Imana baragakunda bambeshe aha nyene muce mumpinyuza nkiriko ndavuga ibi bintu rero mwumve subiramwo ivyo abandi bakinye voilà babikinye mu zindi ndimi jenga cansubiramwo nkabikina kurya nyene mugabo nkabikina mu kirundi kuvuga ngo ndababwiye ni mukanye ndabaha bonisi hariho abarara bataryamye bati ngaha twariraye ko wampaye inka dusukiremwo ati ahayo twumvirije akabonisi imitima irahumura bati karatugirira massage voilà mana yanje bashinga intahe bati nukuri ivyo twahora dukora twarahinduye kubera bonisi murumvaga abantu b'Imana murumva ukuntu ubuzima bw'abantu buhinduka basha natwenze no kuryoherwa naryohewe mana ibahezagira kandi bahe uwo mutima rirafasha riragorora tugira massage en cerveau rikadukebura ugasanga ari akantu wumvije ugasubiramo agapwe d'interrogation nk'ibyabuye nka bijya bintu by'ibijanye n'iby'ubucamanza ngo bya irere judiciaire byaranshikiye na jewe nari nafashe n'umwanya wo kugira ngo ndakibabwire naragize ibibazo bikomeye cyane mu buryo bw'ubuzima mu bijanye n'imanza ibintu biva ishuri ry'abantu turikwamo imfungwa zikomeye cyane z'ubwenge imfungwa zikomeye cyane z'impwemu ni ibintu bigoye ko umuntu yobisigura ahubwo ndabashimiye cyane natwe nze nduma nezerwa ko ndabase nimero yawe nari nayigize ko ndayifise hanyuma iranzimirana urabona ariko nditegereza numviriza ibiganiro byanyu nca nongeraho kuyibona mwarayishizeko ni byiza mwakoze kuba mushaka utunimero twanyu kuko bica byorohera abipfuza kuba felicite ego nukuri je ndagushimiye cyane ndagushimira kandi kikuri ibiganiro byawe kabisa Imana yaguhaye ingabire nk'iyo iguhezagirire ariko numviriza ibiganiro ucisha kuri YouTube ukuri birubaka imitima myinshi y'abarundi ukuri n'ishure y'abarundi bose koko nanje ku ndoto mfitiye igihugu mfitiye imiryango mfitiye Afurika y'ubuseruko ibihugu duhana imbibe Afurika yose n'isi yose umunsi urizina nanje nizere ko nzoshika ku ndoto zanje urakoze cyane mvuze nti kuhaje nyinshi cyane uhezagirwe ku nyigisho zawe no ku vyigwa vyawe bifasha benshi cyane hari abashobora kuvuga n'abadashobora kuvuga maze igihe nguma ndagukwirikirana ariko uyu munsi nshimye yuko nanje no gushimira nkagutera intege yego sawa uhezagirwe ugira imigisha yego izi bonisi rero nukuri zirafasha imitima y'abantu batari bake zarakwiye no mu Rwanda zirashikayo ndabona abantu bo mu Rwanda bariko bazindungikira bamenyekana bamwe ntiriwe ndavuga amazina barambwiye yuko utwo tuntu turyoshe ikibazo rero aho cabaye uwo mwanya wose ntanze utwo tuntu no kuvuga ngo utwo tuntu tuntwara umwanya muremure aho nshobora gukora nka kamwe kagakora amasaha 4 mugabo murumva yuko mba ndiko ndakora ku vy'abandi bakoze aho ndiko ndakora akantu kuko nzi yuko gahindura ubuzima bw'abandi gusa urumva barakarindiriye ako sindagashira kuri YouTube ndagashize kuri YouTube ikiba strike canye ikiba copyright nukuvuga ngo YouTube bakayifatira n'ibihano ngaheza kugakora ngaca ndakarungika nkagashira no muri audio kugira ngo abatagira internet badashobora kugurura video bashobore kukumva
muri audio murazi ko dufise ikibazo ca internet nukuvuga ngo kakantwara umwanya muremure kagatwara n'uburyo ariko nkabinezerererwa kuko ndahari kubw'abandi ingabire Imana yampaye yayimpaye kubw'abandi igiti murabona iyo camye amavoka nikiyiyamurira voilà rero nanje ivy'Imana yampaye ingabire Imana yampaye yayimpaye kugira ngo ifashe abandi ubuzima igitengo abantu bafite umutima nk'uyu bamenye ko tutiberaho ahubwo tuberaho abandi nijyane ngunda kubabwira ngo amazi ntabwo ajyanywa ku mazi yayo ibiti ntibijya birya ku mbuto zabyo n'izuba ntirijya ryota imirasire yaryo icyo ni ikimenyetso cy'uko kamere y'ubuzima ikintu idukeneyeho ku isi si ukwiberaho twebwe ubwacu gusa ahubwo ni ukuberaho abandi mberaho nkubereho niko kamere y'ubuzima idushaka isi yahinduka paradizo tubihisemo gutyo tekereza umuntu wicara akavuga ati uyu muntu reka mushyigikire akamushyigikira muri ubwo buryo ninza gusoza ndibuze kugushimira by'umwihariko mvuge n'izina ryawe voilà muri iyi myaka rero 9 igiye kuba 10 numviriza abantu bambwira ingorane bafise ibiturire ubukene ingorane zijyanye n'ubutungane ingorane z'ingo n'imiryango guhemukiranira ingorane z'amatongo akarenganyo bakoresha barenganya abakozi ibijyanye n'indero ibijyanye n'imico ubugizi bwa nabi butandukanye amashengero murabona ingorane ziriyo abantu birirwa bahemukira abandi ubwizigirwa busa n'ubutakiriho aha ndiko ndavuga ubuzima bwose bw'igihugu izi ngorane na mwebwe murazibona niho navuga rero ni gute ibi bintu twobihagarika tudakoresheje ingufu mugabo tukigisha abantu kandi bagahinduka vy'ukuri Uburundi imyifato ikaba nk'imwe muri Dubai canke Abu Dhabi hamwe nagendera nkumva natwe twobaho nkuko ibi bintu bikinwa n'abazungu canke bigakinwa n'abanigeria nivyo birakora ku mitima abantu kandi bagahinduka no guhinduka ndavuga nti nta kuntu no foroma canke no hinyigisho umugwi w'abarundi hako vyokinwa n'abazungu bikirirwa birangora ndabivana mu zindi ndimi ndabishira mu kirundi ntivyokinwa n'abarundi ubwabo mu kirundi nyene ngashiraho umugwi ukina ivy'ubuzima bwose bw'igihugu abantu bagakoresha ingabire zabo bakaba ngaho atakindi kintu biyumvira ivyo nyene bagahinyanyura ivyo nyene za bonisi zikaboneka umunsi ku munsi abarundi baronka za nyigisho ziciye mu dukino buri munsi abo babikina nabo kubera abo bikina buri munsi bikaba arivyo bibatunga bikaba arivyo bitunga imiryango yabo nyuma bikanasaidia cya gikorwa nahamagarirwa gukora yumvire impact iki kintu cogira mu buzima bw'abarundi mwumva ikintu nta muntu bovuga izina bobo bokina ibintu biba muri societe biba mu kibano kana no kuvuga ngo jewe menye nti hariho imyifato yadutse yuko abagabo baca inyuma y'abagore no kuvuga ngo barenga ibigo voilà navuze amazina y'abo bantu ugwi ugaca ukina ibijanye n'ivyo reka ko ari bikino mugabo hagaca haza inkebuzo voilà mbega wa muntu ariko aragira vya bindi agiye azabona kagakino kariko gakina vya bindi nyene ariko aragira yo bibandanya abonye ingene birangiye yumvise n'icigwa ivyo bintu yo bibandanya icigwa mu vya psychology usanga ubuzima bw'abantu buhagaze ku bigumbagumba buhagaze ku ma emotion abantu baranezerwa abantu baragira ubwoba abantu barababara uravye kaga kino rero ukabona ingene birangiye nawe arivyo wari kuragira ucugira uti basha ibi bintu ndabihevye kabisa no hava ndangiza nabi kabisa sinzi yuko ibi bintu mu bitahura mwebwe rero muri uwo mugwi hoba harimwe abakinyi
babana bakina ivy'abana bikebura abana voilà hoba harimwo abakina ibikebura bakuze kebura abantu bageze mu zabukuru kuko nabo nyene barakeneye gukeburwa barakeneye kuja ku murongo mwico gihe ndababwiye yuko ivyaha vyogabanuka gushika ku rugero rwo hasi cane mu bihumbi 2028 twosanga Uburundi busigaye ari paradizo amahera uyatamwibarabara ntihagire uyatwara abarundi bakaba bizigirwa igiturire kikaranduka umugambi rero murumva yuko ari umugambi munini ariko n'umugambi w'abagabo nyene babwire amahera uyu mugambi wotwara n'umugambi munini umugambi gigantesque yuko ari abantu biteguye guturushika umunwa oya banze mureke umugambi twifuza yuko wotwara amadolari 100,000 bati yaye ayo mahera ko ari menshi cyane oyaye aha tuba tuvuze ibikoresho aho uwo mugwi wokinira icoba kirabafasha nababwiye yuko nifuza yuko bazotungwa nico gikorwa bo bariko barakora gaye uko imisi yogenderagenda YouTube nayo yo zirasahiriza kandi mumenye yuko abarundi benshi badakoresha YouTube ivyo bintu bikinywe na babandi badashobora kugurura video kuri YouTube bakaronka ubutumwa abarundi bose bakoresha YouTube vyari vyiza ariko murazi ikibazo dufise ikibazo gikomeye ikibazo ca internet kandi twifuza yuko nabariya abari kure badashobora kugurura video kuri YouTube nabo ubwo butumwa bubashikira rero niho biza kuzimbira aha nico gituma muca mwumva yuko hakenewe uburyo murundi numwe azokwakwa amafaranga kubera iki gikorwa oya tuvuze 100,000 vy'amadolari wewe ushobora kwiyumvira ko ari amahera menshi ariko nkuko nkunda kubereka ibintu reka mwirabire izi modokari zose mubona ngaha ndiko nderekana zose zirarenza amadolari 100,000 imwe yonyene ndera mu modokari nkamwe nizi none mwoba harura ni benshi cyane toto moja akagendera mu modokari igugwa 200,000 vy'amadolari 300,000 400,000 muheruka kumva abagura imodokari z'600,000 vy'amadolari ndabeshe ahizi ndiko ndabereka nta nimwe igugwa 100,000 vy'amadolari zirayarenza voilà imwe 600,000 mwayibonye iyi modokari yonyene uyidandaje ukayivunjamwe amahera yovamwo umutahe ufasha ugwaruka 50,000 mwiyumvira 600,000 vy'amadolari aho biri jene bakeneye umutahe w'100,000 mwumve ayo mahera mwumva hovamwe amafaranga ngahe mwumva ari bangahe boronka umutahe muri iyi modoka ni benshi emfatire ku modokari sanzwe gose musanzwe mubona izi modokari double cabine kazimwe zigiramwe aburamatari abastanteri zimwe zigiramwe abadepeye abadelegiteri batandukanye basanzwe mbere iyi Toyota Hilux murayibona voilà ni muyitegereze neza ibi bintu ndabiberekera ku mugaragaro wa mpayinka iyi Hilux igugwa 184 vy'amadolari ukabona n'umutegetsi ari mu modokari nkiyi uzumenye yuko igugwa 184 vy'amadolari aha sinavuze yama Range Rover sinavuze yama V8 sinavuze yama Benz bagenderamwo oya jewe mvuze Toyota Hilux double cabine yonyene 184 vy'amadolari y'abanyamerika umvire rero umugambi twoba dukoze kugira ngo uzofashe abarundi mirere na mirere uzofashe abarundi kugaburira imiryango yabo ndavuga abo baba bariko barabikina uzofashe abarundi muri utu na turiya
uzofasha abarundi kubana mu mahoro, kugaruza umunezero, voilà, kurara bagize akamasaje. Nyuma y'amahera ari menshi aya hariho abantu bayafise incuro n'incuro. Kanatsinda hariho abantu bagira mu miduga myiza gusumvya iyi ndaberetse. Hariho abantu baba mu mazu azimvye cyane gusumvya iyi modokari ndaberetse. Ni mugabo umwe urashobora gusanga ari mu modoka nk'iyi. Imodokari yokiza abarundi bose bakarara bamerewe neza, abarundi bagatwenga, abarundi bakamwenyura, voilà. Mugabo ugasanga umugabo umwe agira mu modokari, voilà, nk'iyi. Ariko ndabereka yuko ayo mahera amadolari 100,000 atari menshi. Mve n'ikintu twaba dukoze ava biyumvira ibindi vyiyumviro bitaja ntibize. Nukuvuga ngo mu gihe cyose uzoba utoye inyishu y'ibibazo kanaka, nukuvuga ngo igikurikira kubaho neza, kumererwa neza, kugubwa neza, kuko uba wabaye inyishu y'abandi. Kuko iyo ubona ubuzima bw'abandi buri guhinduka financially no mu mitekerereze kubera amakuru wabasharinze, buriya nicyo kintu cya mbere kiza, niyo nyine ubona impact ko like ibintu uri gukora bifite agaciro, bifite ikintu bimariye societe. Kuko iyo ufasha abandi kwisobanukirwa no gukora ibyo bagomba gukora, no kubona ama talents na passions zabo, no kuba financially free, that's the goal. Kuko turi ku isi kugira ngo dusavinge abandi. Ntabwo ubuzima dufite ubundi ari ubwacu. Ubuzima dufite ni ubw'abandi, ni ubwo gusavinga abandi. So tubaho rero mu gufasha abandi, like nyine mu kuyobora abandi. Nabo natwe tukayoborwa n'abandi gutyo gutyo. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nubwo turiho tugizwe n'abandi kandi nabo so rero biranshimisha cyane. Ese ko umuntu aba financially free gute? Mu by'ukuri ibyo ntibibaho? bibaho cyane. Mu by'ukuri iyo bavuze ngo kuba financially free ni cya gihe uba wasobanukiwe, ukaba ufite n'inzira cyangwa se potential yo kuba waba utakiri stress n'amafaranga, kuko abantu benshi twiruka ku mafaranga. Yego. Kandi ntabwo byakabaye ariko bigenda. Ikintu cyose wirukanse mu buzima kiragucika. Kwiruka ku mafaranga ntabwo ari byo bituma uyageraho. Ahubwo to become, guhinduka umuntu amafaranga akeneye, guhinduka uw'agaciro ku buryo icyo ukozeho cyose gihinduka zahabu. Guhinduka umuntu amafaranga akeneye. Dusobanura kuri ako kantu. Twahinduka gute abantu amafaranga akeneye? Amafaranga akatwirukaho aho kugira ngo tuyirukeho. It all comes down to value. Become a valuable person. Ba umuntu w'agaciro, ufite ibyo abandi bakeneye, ufite ubumenyi abandi bakeneye, ushobora gusolvinga, gukemura ibibazo by'abandi, kubahereza amaserivisi bakeneye, and then nta kibazo cy'amafaranga uzongera kugira mu buzima. Nyine byose biza kuri serivisi. Byose biza ni impact ufite muri society. Kuko ubundi amafaranga ni agaciro. Amafaranga ntabwo ari ibipapuro, ntabwo ari imibare tubona buri gihe iriya ni imibare gusa bisanzwe. Ahubwo agaciro, the value, buriya niyo mafaranga. So become a valuable person. Ba umuntu w'agaciro cyane, wige uzamure standard yawe y'imyumvire, nta kibazo cy'amafaranga uzongera kugira. Nibaza yuko ivyo umutipa avuze vyumvikana. Iyo utoye igifasha abandi, aye uw'abandi bakeneye, mw'ico gihe wowe nusubira kwiyumvira ku vy'amafaranga, amafaranga arakwizanira.
jewe niyumvira inyishu z'ibibazo nico gituma nta mafaranga wonkangisha nguzanya amafaranga ya ngo nteshuke mve mu muhamagaro wanje oya ntibishoboka bajenzo yaronka kandi menshi kandi ndazi yuko atawuzongirira inzigo kumara imyaka 10 ndiko nkorera abandi nambara ubusa umunsi umwe nanje nzokwambara cravate wampaye inka umunsi umwe nanje nzokwicara mu muduga mugabo nicaye mu muduga nibaza yuko nzoba mpima nk'itoni nka 10 murantunga yemwe nakonjishijemwe ariko hari itandukaniro ry'abicara mu modoka je naroreye filme yitwa Invictus voilà aho berekana bakinye filme ukuntu Mandela yicaye mu modokari ekipe ya Springboks ihejeje gutsinda urukino rwa rugby urukino rw'isi muri 1995 narabonye ukuntu Mandela yicaye mu modokari ndavuga nti oya ukuntu Mandela yicaye mu modokari biratandukanye no kwicara mu modokari bisanzwe warabona yuko yicaye mu modokari kabisa afise ibiro vyinshi cyane ya warabona uti Mandela ni Mandela nyene bo vyari vyo rero nicishirijemwo karagaciye mucenya mugani wa wundi mugabo hariho itandukaniro ry'abicara mu modokari hariho kwicara mu modokari uremurutse no kwicara mu modokari upima amatoni menshi ico gihe Mandela yapima amatoni menshi voilà kuko yakoze ibintu bikomeye kugira ngo Afrika y'Epfo ishobore gutsindira igikombe c'isi yose mu 1995 ico gihe Afrika y'Epfo yari ivuye mu bihe vya apartheid byari biryoshe cyane voilà muzotiza gashambara murorere filme yitwa Invictus muzoca mutahura yuko kwicara mu muduga bitandukanye muzobona ingene Mandela yari yicaye mu muduga abanyafrika y'Epfo bahejeje gutsinda voilà iyi niyo filme ya mbere kw'isi yoba yaranezereye niyo filme ya mbere yoba yarampaye inspiration voilà iyi filme ya Mandela muzoyibona abantu bafitiye ikimazi abandi voilà ni naco Baden Powell yavuze ati iyo upfuye upfa unezerewe upfa ugira uti sha je hari ikintu namariye igihugu hari ikintu namariye abandi usinzira mu kanyamuneza ukigira voilà ushitse mwijuru rero Imana ikakubaza iti maraporo wampaye inka uti raporo yanje ngiyi voilà nta maruju usanga kuri raporo ayiti kaze musuku wanje mwiza ntiwabaye imburakimazi Tere King yavuze ati ikibazo kigoye gikomeye cyane niki umariye iki abandi. Dr. King once said, life's most persistent and urgent question is, what are you doing for others? Today, Americans across our country are answering that question through their actions. To everyone out there volunteering today, thank you. Ati kubwawewe uri kuritangira abandi. Urakoze cyane. Warakoze cyane. Rero ni naco gituma mpamagarira umurundi wese uko ashoboye ngo yitabire iki gikorwa mu buryo bwiwe uko bungana kose ngo tuze turonke bonus yo ku munsi. Bonus ihindura ubuzima bwacu. Uyo mugwi w'abantu tuzoshiraho nta kindi kintu bazoba bajejwe ico gikorwa nyene gusa. Abantu mufise amahera ndabinginze mushigikira iki gikorwa kuko iki gikorwa gishobora guhindura ubuzima bw'abarundi bikomeye cyane. Mufise inoti nimwitange kuri iki gikorwa mugishigikire. Unzi ngo yarafise amahera menshi cyane
amazu, yari afise amamodokari, yari afise amatungo menshi. Umunsi umwe yaragwaye, no kuvuga ngo arivuza muri Afrika biranka, agenda i Buraya biranka, agenda mu Buhindi, yari afise amahera yo kwivuza. Ngo acamubwira ati sha wewe reka kwirigura sesagura amahera yawe, genda urindire mu mayinga atarenza 2 uzoba witavye Imana. Asha ngo wa mugabo acarava mu Buhindi arashika muhira, akoranya umuryango wiwe, arawubwira ingene vyagenze, ati rero jewe ngomba nduge ruguru iyo navukiye, uzoza kundondera muzomubwire ko atariho ndi. Umva yagize ati je ngomba nje kurangiriza ruguru. Voilà, acagenda ruguru, akirirwa aragiye inka, ndiriye ko zandwi 2 zihera. Iyo ugomba upfe niho wiyumvira ibintu vyinshi, ukabona ivyo utakoze kandi wategerezwa gukora. Rero usanga bagira ati mana oya nkiza ndabe yuko nokosora ibi bintu ntigeze nkora nategerezwa gukora ndabikore. Voilà, rero ngo yari yaraguranya amahera uwundi mutipe. Voilà, uwo mutipe acaragenda muhira ati naka arihe, nari ndamuzaniye amahera yiwe. Aho ngo yarazanye uruvarize guzuye amahera. N'amakuru rero yaratubujije yuko tuzovuga iyari, arabinginga ati jewe nari ndamuzaniye amahera yiwe ntegerezwa kumubona. Bacara murangira iyari, acaraduga atwaye ryagunira ry'amafaranga. Baraganira aramushimira ati warakoze kungurana amahera, rero nari ndakugarukaniye amahera yawe. Voilà, nari nje kukwishura. Ngiri gunira ry'amafaranga. Ati sha nayandi ndabuze ico ndayakoza, naragiye kwivuza biranka, ari ku makonte aruzuye, rero ayo yatware uzoyafashishe abantu bariko barahindura ubuzima bw'abandi. Ko mu gihe yari yegereje imfiro, yarabonye yuko ayo mahera yarondeye ataco akimumariye. Kanatsinda naho ufise amamiliyaridi n'amamiliyaridi ugomba upfe, nta kintu na kimwe ashobora kukumarira. Ugendera mu modokari nziza, nimba uba mu nzu nziza, nimba ufise ubutunzi butayega, vraiment ni vyiza cane, ariko uriko urafasha iki abandi? Uriko urakora iki kugira ngo ubuzima bw'abandi busaguke, kugira ngo abandi bagire umunezero? Uriko urakora iki kugira ngo ushigikire igikorwa c'Imana? Urarunda ngaho gusa urya unywa umererwa neza wubaka. Voilà, abandi bantu bakeneye ico bafasha kubaho mu munezero. Ntibakeneye ico ruhura imitima yabo, ntibakeneye ikintu cotuma baryama banezerewe akamorare kagarutse. Abarundi barakeneye inkebuzo ituma baca bugufi, ituma bava mu karenganyo, ituma bimwe vy'amatongo vyaho umuntu usanga ariko ararenganya abandi bihagarara, bimwe vy'ukurogana bihagarara, bimwe vy'ubwicanyi bihagarara, bimwe vy'ubutungane kurenganya abandi muri sentare bihagarara. Ivyo vyose tuzobikina mu masenariyo. Ivyo vyose bizotuma bamwe bahora babikora bahinduka, bakabona yuko hakenewe ko biyumvira ukundi. Nabo bazotinya, bazogira impungenge, nabo barafise ibigumbagumba, barafise les emotions zomukorako, mugabo ako gakino kazomukora ku mutima wenyene agira ati bakabo. Voilà, none kubera iki utokora ibishoboka vyose kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro? Luka igice ca 12 ku murongo wa 16 haravuga ngo Yesu abacira umugani ati habaye umuntu w'umutunzi yari afise itongo rimera cyane, yiyumvira mu mutima wiwe ati ndagira nte ko ntagira aho nimburira imirima yanjye. Ati ndabigenza ntya, ndasambura ibigega vyanje nubake ibindi binini, abe ariho nimburira
imirima yanje yose n'ibintu vyanje vyose. Nzobwira umutima wanje nti mutima, ufise ibintu vyinshi bizohitikirana imyaka myinshi. Ruhuka urye unywe unezerwe. Maze Imana iramubwira iti, wagipfuwe, muri iri joro barakwaka ubugingo bwawe. None ivyo wohitikiranije bizoba ivyande? Uri umuntu yishingurira, buri muntu yishingurira niko amera, atari umutunzi mu vy'Imana. Voilà. Mu yandi majambo, niba ufise ibitayega, niba ufise ubutunzi bwinshi, ukaba atacu ukora kugira ngo ufashe abandi, ukaba utacu ukora, ukaba atacu uri kurabukoza kubw'ineza y'abandi, kubw'inyungu z'abandi, aho uri gipfu. Urabe neza ntuhavumera nk'uyu mutunzi. Voilà. Mwijoro baciye bamwica. Imana yari mubwiye iti, mwijoro barakwaka ubugingo. None ivyo bintu biza guca bibi vyande? Mugabo iyaba yariko ariyumvira ku bandi, voilà, iyaba yiyumvira ku buzima bw'abandi, ivyo bintu ntivyari kumushikira. Aha Martin Luther King nivyo avuga kuri uyu mugani. Aravuga ati, iyaba yari yiyumviriye ku gateka k'abandi, agafashisha ubwo butunzi bwiwe, ayo mahera akayafashisha abandi kugira ngo bashobore kubaho neza, voilà, Imana yari kumurokora, yari kumukiza. Look at that parable. Think about it. Think of this man. If he lived in Chicago today, he would be considered a big shot. And he would abound with all of the social prestige and all of the community influence that could be afforded. Most people would look up to him because he would have that something called money. Ati nimwiyumvire kuri uyo mugani. Uyu mugabo w'iki gihe, w'ico gihe, yaba muri Chicago kino gihe, yobaye ari umuntu, yari kuba ari umuntu akomeye cyane, afise influence nini. Voilà. Muri make umuntu agendera mu modokari nziza, umuntu afise amahera menshi cyane. And yet a Galilean peasant had the audacity to call that man a fool. I'd like for you to look at this parable with me and try to decipher the real reason that Jesus called this man a fool. Number one, Jesus called this man a fool because he allowed the means by which he lived to outdistance the ends for which he lived. You see? Ati gituma rero Yesu yamwise ikijuju nuko yarabayeho neza, akagomba kubaho ubuzima bundi, aho ivyo bintu kubiha canke kubifashisha abantu bamerewe nabi bo mu kibano. Voilà. Agaca yiyumvira ingene azobipanga hariya, akabwira umutima wiwe ngo mutima wanje, aho uzorya ucoke, uzorinda upfurya. Mwiyumvire, hari abantu usanga barabitse amahera yabo hariya ku makonte, barujuje amakonte. Voilà. Bagira bati, aha n'umwuzukuruza wanje azorya. Bo si bibi. Mugabo hari abandi bantu bayakeneye, hari abandi bantu bamerewe nabi, nta na kimwe uri kuriyumvira cyo gukora kugira ngo abo bandi bantu bashobore kugira ubuzima bwiza. Ntacubuze na kimwe. Could you imagine? Uyu mugani yumvire, wiyumvireko. Nawe nturi muri Luka igice cya 12 ku murongo wa 16. The house we live in, it's a part of the means by which we live. The car we drive, the clothes we wear, the money that we are able to accumulate. In short, the physical stuff.
ati imiduga tugenderamo, inzu tubamwo, impuzu twambara zirashobora kwerekana ubuzima tubayeho, birashobora kugaragaza ubutunzi dufise, ati birashobora kugaragaza ibintu vyankenerwa dukeneye mu buzima. That's necessary for us to exist. Now the problem is that we must always keep a line of demarcation between the two. This man was a fool because he didn't do that. He didn't make contributions to civil rights. Ngerageje guparafraza ati uyu mugabo uko yarabayeho neza, mugabo acagomba kurundanya n'ibindi vy'iyindi myaka myinshi kugira ngo abandanye abaho neza cane, ngo ntigeze yiyumvira ku vy'agateka k'abandi, the civil right, ntigeze yiyumvira uko abandi bamukikije bubaho neza. Ati nico gituma Yesu yamwise igipfu. Yiyumvira kuri we wenyene, yiyumvira inyungu ziwe gusa. He looked at suffering humanity and wasn't concerned about it. He probably gave his wife mink coats and convertible automobiles, but he didn't give her what she needed most, love and affection. He probably provided bread for his children, but he didn't give them any attention. He didn't really love them. And so this man justly deserved his title. He was an eternal fool. Ati uyu muntu abari bashonje, abari bababaye, abari ko bararenganywa, abari ko barababazwa, ntigeze abiyumvira ko. Ati yiyumvira kuri we gusa. Nico gituma yaciye aba igipfu, amaherezo n'amaherezo. Ntigeze agirira urukundo abo bantu ngo abiyumvire ko nabo. Man was a fool because he failed to realize his dependence on others. Now, if you read that parable in the book of Luke, you will discover that this man utters about 60 words. And you know, in 60 words, he said I and my more than 15 times. This man was a fool because he said I and my so much until he lost the capacity to say we and our. This man talked like he could build the barns by himself, like he could till the soil by himself. He failed to realize that wealth is always a result of the commonwealth. No, my friends, I don't want you to forget it. No matter where you are today, somebody helped you to get there. Atubwa gatatu, igituma uwo mugabo yabaye igipfu, ntigeze yiyumvira yuko abayeho kubw'abandi. No kuvuga ngo adepanda ku bandi. Voilà. Ati muri iki gice caruka ijambo jewe, we ariwe yivuga ati jewe ryagarutse inshuro 15 zose. Ati ntiyigeze yiyumvira yuko abandi bafise ikimazi. Yibagira yuko ubutunzi ari rezilita y'ubutunzi bwa bose canke commonwealth. Ngo yibagiye yuko urugero yarashitseko atari we yagwishikanyeko. Nukuvuga ngo aho uri hose urafise abahagushikanye. Nukuvuga ngo tudepanda ku bandi. Abandi batariho ntidushobora kubaho. Nibaza yuko isomo rikomeye turyumvise, nitube nk'uyu mutunzi w'igipfu. Voilà, yibagiye abandi, yibagiye kwiyumvira ku bandi, hanyuma akakwa ubuzima bwiwe, bwa butunzi bwiwe bwose bugasigara buraribwa n'abandi, ata contribution nimwe yagize kugira ngo abandi babeho neza.
kugira ngo abandi batora koyokwe. Voilà, nivyo ndiko ndavuga. Ibi twifuza kugira muri uyu mugambi, twifuza yuko abarundi baruhuka, abarundi bavuga bati ashi, twifuza yuko ibyaha bigabanuka ku rugero rwo hasi. Rero intererano yawe uko ingana kose, uko worongorwa n'umutima kose, nimba uzotanga 5,000, nimba uzotanga 10,000, nimba uzotanga 100,000, nimba uzotanga 1,000,000, nimba uzotanga amadolari 100, nimba uzotanga amadolari 1,000, nimba uzotanga amadolari 10,000, uko uzorongorwa, uko Imana izokurongora ni kuzotanga. Nta nkoni izobiri ku mutwi wawe nutabona akamaro k'ibi bintu, nta ngorane. Nzi yuko hariho ababitahura kandi ndazi yuko hariho n'abatabitahura, kuko hariho abantu naho wogerageza ukabigisha gute bobo babona ibindi. Voilà, ibi ni ibintu vyumvikana cyane ku bantu 10 maze kubaza. Abantu 10 kuri 10 baravuga bati nukuri uyu mugambi hamwe ugiye mu ngiro wokiza ibintu vyinshi kandi wokora ku mitima abantu benshi, abatari bake boheba ingeso zabo mbi. Nitwabana amahoro, nitwiga kwicisha bugufi, voilà, ivyo biherekezwa n'umunezero. Wa munezero tuvuga ntako tuzowushikako tutabanye mu mahoro, tutabayeho mu kubahana, tutabayeho mu kwicisha bugufi. Erega hari n'impfu zikunze kwibonekeza kenshi, bivuye kuki? Bivuye kuguhemukiranira. Umuntu kubera bamuhemukiye akavuga ati no, je ibi bintu ntavyo ashobora kwihanganira, ugasanga arihaniye, ugasanga naka akuwe mu rugo canke bamusanze mu rugo baramwishe. Ibi bintu rero, iyi poroje izobije gukinga ibintu nkamwe nibi. Nk'uyu murumva ivyo yariko aravuga. Ciye anyigarama ko ntaco ofisi yaciye anyigarama muri make, akaba amahera amaze kumuhererako mu myaka hafi ishika 7 irenga 6 irenga. Amafaranga amaze kumupotorerako ni hafi miliyoni nka 50 gutyo. Rero nkashaka ukuntu wogakora ako kantu, none wumva nk'umuhungu yokwiyemeza nkariko araja gutwara uwo mukobwa, si urupfu none yo bakwetse abakobwa nkabo. Izo simvu ukazavuga umukobwa ngo yarozwe canke yiciwe ahantu runaka canke yishwe, si ibi byose suko bimeze. Ese uwo muhungu wewe yoba aje atumbereye urwo rugo, ese n'amafaranga yoba azanye adasa nayo natanze? Ibyo bintu nukuri narumiwe. Ese uwo mukobwa umuhungu azoja kowe azoba ari umuhungu bwoko ki? Ese hoho nije namwigishije byose gushikana n'isaha, ikintu byanje byose yaraborotse. Rero narumvise impanuro ziwawe numva zirakomeye. Nshaka ako kantu witonde ugakore, ngira ngo ugashwiragiza ahantu hose habaho. Kuko abakobwa ubwo busuma barabufise kandi bagiye gupfa ku bwinshi pe, kuko imiliyoni 20 sinomwihanganira n'urugo yojamo notuma ndaruturira pe, ngo tumarusha. Ego umva byoshoboka nimba aragasuzuguro kabaho, n'agasuzuguro nkako nono muri iki gihe nta bintu nk'ibyo bikibaho. N'umukobwa nk'uwo akora ibintu nk'ibyo, ibyo ntibinakibaho. Bo murumva abantu b'Imana ibintu tugomba gukinga. Murumva yuko ivyo vyotuma n'ubwicanyi buhagarara. Ubwicanyi mwahora muza murabona bwibonekeza buca buhagarara. Voilà, murumva
kare nk'umuntu yahora ambwira nka situation y'ivyo ariko aracamwo ngaca ndondera muri bamwe badukina twa tuntu nkarondera abantu bakinye akantu gasa n'ivyo bintu ariko aracamwo. Murumva yuko uyu yahenzwe yahemukiwe n'umukobwa akamuhemukira amaze kudepansa amahera menshi cyane, akavuga ati no jewe hako yoja kuwundi mugabo basha nopfuma ndamusanga no mu nzu, iyo nzu nkayiturira. Murumva yuko yariko arasaba yuko ndamukorera akabonisi gatuma canke kotuma umutima w'uwo mukobwa uhinduka kigarura. Voilà. Iyo abana zamfise timu abantu bambwira ibintu nk'ibi nkabona iyo scenario cyambwira timu yanje nti kina ukunuku. Okay, tanga reso iyi niyi. Voilà. Aho wa wundi yamuhemukira akubitiye kuri aho kantu acagira ati finale manaragize nabi kabisa. Bariko bakina bimwe vy'iwanje nyene. Voilà, agaca yigarura. Ya maraso ntabagiseseka. Sinzi yuko mutahura ampleur canke impact iki kintu cogira dara societe. Muri ya myaka 9 maze ndiko ndakora ibi bintu. Naganyije confiance ku banyagihugu. Umunyagihugu yumvise ivyigwa ntanga aragira ati emuga jewe ndiko ndaca mu bintu bimeze ukunuku n'impanuro no kwigenza gute. Ico ni kintu gihambaye, kandi iyo umugiriye inama urabona yuko ibintu bigiye ku murongo. Voilà. Rero izo mpanuro nta handi je ndazicisha muri kaga kino. Umuntu gashikiriye akagira ati ashu uyu ni jewe kabisa, uyu ni jewe. Ibi uyu aba ariko aracamwo n'abandi baba ariko barabicamwo. Voilà, niwe vyashikiye wenyene. Nibaza yuko mubibona. Donc hari amafuti menshi mu bisata vyose bisa n'ivyononekaye. Ayo mafuti niyo twoca dukina. Bamwe bayakora bakagira bati yampaye nkawe rero. Ega vya bintu tugira ngibi biko birakinwa. Bagaca bahinduka bati biza vyamenyekanye urabaye ubugesera. Voilà. Yumvire nawe ivyo wari kuracamwo, ivyo wari kuriyumvira, ivyo wari kurakora, amafuti wari kurakora, ugiye uzubona bayakina mu gakino. Voilà. Ukazubona ka gakino gakinye vya bindi nyene wari kuracamwo. Ukazubona batanze icigwa. Abo bandanya ugira vya bindi uragira uti bash ahantu jewe ndahagwa kabisa nkabandanya nkora ibi bintu biransigamwe imvune. Twese tubwirizwa kubana mu mahoro. Twese tubwirizwa kwiga guca bugufi. Twese tubwirizwa kubana twubahana. Voilà. Aho mwico gihe tuzobaho neza, tuzobaho mu mutekano ntangere, tuzobaho mu munezero ntangere. Ibi rero ndiko ndababwira nta handi nabikura atari mu ijambo ry'Imana. Umutwe w'amajambo ni tubana amahoro. Voilà. Rero tubisanga mu Baroma igice ca 12 guhera ku murongo wa 16 gushika ku wa 21. Turabisoma muri Zaburi igice c'ijana na 33 guhera ku murongo wa mbere. Abakorosayi igice ca 3 ku murongo wa 15. Zaburi 29 ku murongo wa 11. Abigaratiya 5 guhera ku murongo wa 22 na 23. Imigani 12 kuva ku murongo wa 20. Voilà. Uyu rero iri jambo rero rirakomeye cyane. Voilà, ngo mubana amahoro kuko amahoro ari yavamwo umunezero. Abaroma 15 guhera ku murongo wa 13. Aha ndiko ndabasomera kugira ngo muze kuyisomera. Abi Filipi igice ca 2 guhera ku murongo wa 3 gushika ku wa 4. Imigani guhera ku imigani igice ca 11 ku murongo wa 2. Yakobo igice ca 4 ku murongo wa 6. Matayo 23 guhera ku murongo wa 12. Luka igice ca 14 ku murongo wa 11. Imigani
igice ca 12 ku murongo wa 15. Imigani 27 ku murongo wa 2. Zaburi igice ca 25 ku murongo w'9. Zaburi igice ca 149 ku murongo wa 4. Ingoma ya kabiri igice c'indwi ku murongo wa 14. Abanyefeso igice ca kabiri guhera ku murongo wa 2 gushika ku wa 6. Abikorosayi igice ca 3 guhera ku murongo wa 11 gushika ku wa 12. Petero wa mbere igice ca 5 guhera ku murongo wa 2 ku wa 5 no ku wa 6. Imigani igice c'11 ku murongo wa 2. Imigani igice ca 15 guhera ku murongo wa 33. Imigani igice c'18 guhera ku murongo wa 12. Imigani igice ca 22 guhera ku murongo wa 4. Aya majambo yose agaruka ku kubana amahoro no kwicisha bugufi ari byo bizana umunezero. Voilà. None abarundi ntitwifuza kubaho mu mahoro, ntitwifuza kubaho duciye bugufi, ntitwifuza kubaho mu munezero. Kubera iki none iyi projet tutoyigira? Voilà. Niwa himbawe n'iyi projet ndagusavye ugira ico uterera kandi uvuge yuko ari nziza nuko ari mbi. Bivanye n'ubushobozi bwawe, nivyaba nkenegwa, nivyaba ngombwa, ubona ahovu uburyo ukora ibishoboka vyose, ntube usupportinga gusa, ahubwo ubu mu connectere. Nukuvuga ngo uduconnecte ku bantu bose uzi yuko boshobora guterera umugambi ushike kure, dukize igihugu cacu, dukingire Uburundi. Ibi bizovamwe ibintu vyinshi cyane mutiyumvira. Ubu iki dutegerezwa kukivana amajambo kije mu bikorwa. Iyi projet ikenewe mu bihe nk'ibi nyene turiko turaca, mu bihe vyo guhemukiranira, mu bihe vyo kwikunda, mu bihe vyo kurenganya, mu bihe bibi. Turi mu bihe bibi. Ubu rero ako kantu karakenewe, n'ibindi bizoza. Iyi ni nyishu ya mbere, ariko n'izindi nyishu ziri imbere. Twarabwiye kuca amagara y'abantu, ico vuba cyane turabashikiriza umugambi, aho n'umugambi urashe neza, wizweko n'abantu kandi baciye ubwenge. Hamwe umugambi woja mu ngiro ugafasha abarundi, ugakora ico wategerezwa gukora, ukagira impact ku buzima bw'abarundi. Umunsi umwe nanje nicaye mu muduga, voilà, sinoba ndawicayemwo bisanzwe, oya, noba mpimba nk'itoni nka 10, voilà, noba nezerewe cyane gose. Voilà. Rero bantu b'Imana twese hamwe, ndazi neza yuko hamwe iki kintu twogitahura kumwe, ntihobura igikoreka, ntihobura igikira ku gihugu cacu kubera umugambi. None mwumva ari ikintu kigoye kirimwo, haramananiza arimwo. Voilà. Ufise amadolari 100 akubitako, ufise amadolari 1000 akubitako, hari problem iriho. Kirazira kikazirizwa ko wagira imyaka 40 utaramenya icyo ushaka mu buzima, utarafatisha icyo ushaka mu buzima. Ku muntu wakoresheje neza ubuto bwe, ubundi ugize imyaka 40 utarabona umurongo w'ubuzima bwawe, biba ari bibi cyane. Imyaka 40 niyo myaka uba umaze gufatisha ubuzima, niba ariko navuga. Ubuzi icyo gukora, icyo ukwiriye kwibandaho, uburi inararibonye, akazi kawe umaze kugashyira ku murongo, iby'urugo nabyo ubu umaze kubishyira ku murongo, bimaze gufata irangi, guhuzagurika ntabwo wabigihari ku muntu wakoresheje ubuto bwe neza. Iyo agize imyaka 40, ubundi ku myaka 40 ni imyaka ubuzima bwawe bo umaze kujya mu mujyo neza, waramenye inshuti nyazo, izitari za nyazo, kere kuri umuntu utiga. Ubundi biragoye ko wagira imyaka 40 utaramara kubona nyine icyo ushaka muri buno buzima. Imyaka 40 ni imyaka yo gukira, ni imyaka y'amafaranga. Abantu benshi rero batangira gusogongera ku musaruro w'imirimo y'amaboko yabo mu buryo bwa nyabwo iyo bagejeje imyaka 40. Imyaka 40 ni imyaka y'umugisha umuntu yavuga.
imyaka 40 ni imyaka myiza yo gutangira gutegura gusaza neza cyangwa se gusaza by'umwihariko. Ni imyaka myiza yo gutegura amasaziro uticuza. Ugeze ku myaka 40 bisaba yuko ubuze uri kurakorera mu muhamagaro wawe udahushagirika. Ku myaka 40 ni kuri balance, ni hagati na hagati ya espérance de vie. Si ukwiberaho twebwe ubwacu gusa, ahubwo ni ukuberaho abandi. Mberaho mubereho, niko kamere y'ubuzima idushaka. Isi yahinduka paradizo tubihisemo gutyo. Tekereza umuntu wicara akavuga ati uyu muntu reka mushyigikire, akamushyigikira muri ubwo buryo. Ninza gusoza ndibuze kugushimira by'umwihariko mvuge n'izina ryawe. Hari n'abandi bajya banyandikira bakambaza nimero bati waduhaye nimero tugashyigikira buno butumwa. Mbo hari ukuntu mbigendamo gake, ariko nshobora no kujya nzibaha rwose nta kibazo. Wumva ufite umutima wo gushyigikira ubu butumwa wajya ubushyigikira. Ndinde wo guhagarika imigisha ya papa, ndinde wo guhagarika imigisha. Bantu b'Imana, mu cigwa cuno munsi nababwiye nti nukurondera ubufasha kugira ngo dushobore gukora uyu mugambi wotugirira akamaro twese nk'abarundi. Nanje ndakeneye kuvuga nti Imana ibahezagire cyane, mwakoze gusapotinga, mwakoze gufasha kugira ngo uyu mugambi ushobore kuja mu ngiro. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane utagabanije. Bantu b'Imana, muzoba mukoze ikintu kinini cyane mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'abarundi. Ni byiza ko umuntu wese atahura iki kintu yogira ico akoze kugira ngo iki gikorwa kije mu ngiro, kuko ejo canke hirya yejo ushobora gusanga udukeneye, ushobora gusanga ukeneye iki gikorwa ukavuga utebagabo jewe ibintu bimeze ukuntu ndari nkeneye iyi komande, ndakeneye akantu gakinwe, voilà bashobora gukinira. Uzubona wa muntu mwariko muraburana, uzubona wa muntu mwari mufitaniye ibibazo yahindutse agira ati mugabo sha narakugiriye nabi kabisa, ndagusavye imbabazi, ya mahera nenda gufitiye reka ndayaguhe, voilà nari narakugiriye nabi, hajya ujya muvyeyi wawe nije namwishe, none mbabarira, nifuza yuko dusubiza hamwe, voilà ibi bintu tubiheze, iki kibazo tugiheze, aya matongo tumaze imyaka n'imyaka dupfa, tubirangize, vraiment twahora tubarenganya, voilà iki nico twifuza, tubane amahoro. Jewe hamwe iki kintu tugishitseko nababwiye nti umutima wanje uzonezerwa gose cyane. Ndabakorera akarorero kama video angahe mwebwe nyene murabe yuko ivyo bintu bitoba bifise ikimazi, murabe yuko bitogira impact positive. Voilà aho je ntacoza kuvuga, mugabo abonza kuba nahaye ubutumwa bonyene baza guca bimenya bati asha ibi ni bimwe nariko ndacamwo mana yanje, ibi bintu aho inyishu we aza guca yibona. Bamwe bariko baragira ya mafuti bazoca babona bati ibi bintu nukubihagarika. Voilà muraza kubibona, muraza kubirabira mu burorero bwa video nza gutanga. Hajya baca umugani ngo inka ikamwa ico yariye. Umunoho w'amata turagomba kuvuruganya kandi nka tutayigaburira. Tugomba gutegeka abo turongoye canke tugomba guharanira ibiti vyo gutwara, vyo kuba barongozi b'abanyagihugu, kandi atakintu na kimwe tubakorera, atakintu na kimwe dukoze canke dukora ngo duhindure ubuzima bwabo. Tugomba kugendera mu mavewiti, mu modokari nziza, tukiyubakira amahoteli, tukubaka inzu nziza, mugabo b'abanyagihugu ntidukore n'ikintu na kimwe gihindura ubuzima bwabo. Hanyuma tukagomba ko baduha amajwi. Ibi reka ndeke kubitebako, nibaza yuko abacumvise bashoboye kucumva.
Zigra ati iyo ufashije abandi gushika kuco bipfuza nawe mu nyuma ushika kuco wipfuza ariko murabona yuko bitugora tukagomba gushika kuvyo twipfuza abandi nabo bakazopfa babaza ndifuza ko hamwe umugambi woshika ku ndunduro igikorwa kikareta voilà twifuza yuko twoca dufasha ugwaruka kumenya ubushobozi canke ingabire rufise izo ngabire akaba arizo zibafasha gushika ku ndoto zabo kuko ndizera yuko ubushobozi dukeneye kugira ngo dushike ku ndoto zacu Imana ize yarabudushizemwo buri ndani muri twebwe haba hakenewe yuko twitahura ivyo navyo hari ukuntu ushobora gufasha ugwaruka rukitahura hanyuma rugakora mbere rudakoresheje n'uburyo bwinshi ariko iyo uri kurakoresha ingabire yawe biroroha cyane kushobora gushika ku ndoto zawe ntibisaba umutahe munini. Every single child holds within them the promise of greatness, and every child should have the opportunity to achieve that greatness. Ijambo rero rirakaze gose ati mu mwana wese haba harimwo imbuto y'ubunini de la grandeur, haba harimwo imbuto yakazoza kiwe. Ati rero umwana wese ategerezwa kumenya ivyo bintu hanyuma bitume ashika ku ndoto ziwe. So now the future of this country is in your hands. Your generation is poised to solve some of my generation's mistakes and my parents' generation's mistakes. You'll make your own mistakes. There's genocide, or there is ethnic cleansing, or there are gross violations of human rights that an international community joins together and speaks with one voice. So that I am incredibly optimistic and encouraged that you will help find those solutions in the years to come. So thank you very much for your hospitality. Thank you, everybody. Make ariko arahanura abantu avuga ati kazoza ka kino gihugu kari mu minwe yanyu. Ati ndizeye yuko generation yanyu izokosora amakosa twe twakoze canke ayakozwe na basogokuru. Ati kumbure muzokora amakosa yiwanyu ariko nk'amakosa yabaye y'ama genocide, amakosa ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Ndizera yuko mutegerezwa kugira uruhara rukomeye mu gutora inyishu z'ivyo bibazo. Hanyuma natwe turafise ingorane nyinshi mu gihugu cy'u Burundi. Nimba watahuye urashobora gusiga muri commentaire ukavuga yuko uyu mugambi wotuma haba inyishu z'ibibazo bimwe bimwe bihanamiye igihugu cy'u Burundi. Kuko Imana yaraturetse ngo tubeho kino gihe kugira ngo duhindure isi, tuzosige isa neza gusumba uko twayisanze. Voilà, ya moko yahungabanya igihugu cacu, ka karenganyo ya macakubiri. Voilà, ivyo dutegerezwa kugira ico duhindura canke dukosoye imbere yuko tuva kuri inosi. Ndasubiye kubasaba rero ngo uyu mugambi muwushigikire mwivuye inyuma kugira ngo twese hamwe dushobore guhindura igihugu cacu, duhindure ishusho y'igihugu cacu. Ntimwibagire kugira subscribe rero, reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.